Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga gisanzwe gifite intumbero yo kuganira n'abakunzi bacu ku nyigisho ntungamagara kugira ngo zidufashe kubungabunga amagara no kumenya mbega ni ryari umuntu yo kwitabariza cyangwa se yotabariza uwiwe iyo yarwaye amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije kubamaze kumenyera. Murabona yuko mutaramanye na jewe Janvier Manirambona sanzwe ndabatunganiza nkongera nkabashikiriza ikiganiro yaga muganga. Uno munsi rero ikiganiro yaga muganga cyacu cuno munsi tukaba tugiye kuganira kuyaga ku ndwara zisanzwe zifatira mu bihimba novuga ngo bisohora umwanda mutoya, ryo tuvuga ngo ni ubwandu bwo mu bihimba bisohora umwanda mutoya cyangwa se umukoyo, ni mu gifaransa ngo infection urinaire. Ariko mugabo kandi kubera yuko ibihimba bisohora umukoyo n'ibihimba birondoka bifise aho bihurira, usanga kimwe kigwaye n'ikindi co nagwara. Muca mumva yuko rero uvuze infection urinaire, ubwandu bwo mu bihimba bisohora umukoyo cyangwa se umwanda mutoya, ntasiga inyuma cyangwa yosiga inyuma ntiyo kwirengagiza kuko ntaba ari kure cyane y'ibijanye n'ubwandu nabwo novuga ngo bwandukira buciye mu bihimba zirondoka. Iyi ndwara rero infection urinaire cyane infection mu bihimba bisohora umwanda mutoya ni indwara igiteye isibe hirya no hino ku isi, ariko kandi ni indwara ishobora kuvurwa igakira, kandi ni indwara umuntu ashobora kugabanya amakari yayo cyangwa akayirinda igihe yubahirije cyangwa yashize mu ngiro impanuro n'inyigisho ntungamagara. Iyi ndwara ya infection urinaire ngo mu isi yose muri ryashirahamwe mpuzamakungu gitaye amagara y'abantu ku isi OMS bemeza yuko ngo buri mwaka habonekana abantu n'imiburi ngo miliyoni 150 barwara iyi ndwara ku mwaka. Muca mwumva yuko babandi bayirwara ntibayivuze ntibaheza ngo bamenyekane ngo bashirwe muri zino miliyoni 150 zimenyekana, kubera yuko bamenyekana ni ababa bivuje bakagenda kwa muganga bakandikwa mu bitabo yuko iyo ndwara bayibapinye bakayibatora. Murumva rero ko indwara igiteye isibe hirya no hino ku isi, kandi iyi ndwara nk'uko ibyigwa byagizwe n'abashakashatsi hirya no hino bagenda babyerekana, bavuga ko iyi ndwara ikarira cyane abigeme n'abakenyezi, kubera yuko aho naho hisungwa ingene ibihimba novuga ngo byacu twaremanywe byirondoka canke bisohora umukoyo bimeze. Murazi yuko kumbure ibihimba birondoka by'umukenyezi bitandukanye cyane n'ibihimba birondoka by'umushingantahe cyangwa se by'umuhungu. Muri ico gihe no kwandura ni kuba kumwe, ni kuba ku rugero rumwe. Murumva yuko bobo bakarirwa n'indwara yitwa ngo ni indwara ya infection urinaire. Rero murumva yuko iyi ndwara twita ngo ni infection urinaire isanzwe ifatira mu bihimba bisohora umwanda mutoya, ari indwara ikaze ikomeye iteye ubwoba ifata abantu benshi ku isi. Rero twagomba turabire hamwe ibintu bikuru novuga ngo bitandatu umuntu yokora kugira ngo bimufashe kwirinda kwiyubara kugira ngo ntarware iyi ndwara yitwa infection urinaire mu gifaransa canke indwara y'ubwandu bwo mu bihimba bisohora umwanda mutoya. Kimwe mu bintu bya mbere umuntu yokora ngo umuntu arakwiye kunywa amazi akwiye. Tuvuze amazi akwiye ngaha kuri Ntambwe TV twaravuze ibintu bitari bike umuntu yokora n'ingene yonywa amazi n'akamaro k'amazi. Rero umuntu akuze akwiye kunywa amazi n'imiburi atoja munsi novuga ngo y'ilitiro rimwe n'inusu, mbere ibindi bitabo byo byerekana ko umuntu akwiye kutaja munsi y'amalitiro 2 ku munsi. Aho naho twovuga yuko ca gikombe kinini ya ca mironko cha plastike kumbure kijya ni inusu y'ilitiro. Rero umuntu akwiye kunywa bijya bikombe 3 canke 4 n'imiburi by'amazi ntaje munsi y'ivyo. Aho naho mugabo kandi tuvuze ngo umuntu akwiye kunywa amazi akwiye, hari n'ibindi byinshi byerekana yuko ayo yonyine atari yo mazi akwiye umuntu akwiye kunywa, ahubwo ko umuntu akwiye kunywa n'ayasumba yo hisunzwe ko hashushe, ko yakoze akazi karuhisha, ko yakoze akazi gatuma birinda ugumba nyinshi gatakaza amazi.
cyane hisunzwe yuko umubiri uyamusabye. Igihe cyose umubiri gusabye amazi ko kuye kuyanywa naho yoba arenga amaritiro 2, ico gihe rero ngo iyo unywa amazi akwiye birafasha cyane kukoza gusohora imicafu, imigera, amabakteri ari mu bihimba bisohora umukoyo. Urumva yuko igihe cyose umuntu agiye ku mwanda mutoya kubera ko yanyoye amazi menshi bituma hariho imicafu, hariho imyanda, hariho amamikrobe asohokana na wa mwanda mutoya igihe umuntu aba agiye kwituma cyangwa se kwihagarika ku mwanda mutoya. Ikindi nacyo kigira kabiri umuntu yokora ngo umuntu akwiye ngo kuja ku mwanda mutoya, kwihagarika ku mwanda mutoya igihe cyose yumva yuko umubiri ubimusabye. Iki rero kigomba kuvuga yuko igihe cyose wumva ko ushatse kuja ku mwanda mutoya nukwiye gushiramo amavengo yango ndaza kugera ninashika muhira ngo ndaza kugera inyuma y'isaha, kuko ngo uko umuntu ashishikara kwihata ngo ni kubera ko afise amafire ntagende ku mwanda mutoya kandi umubiri wawe musabye, aba ariko yigumizamwo novuga ngo imigera cyangwa se imicafu, amamikrobe hariya muntu uvuga ngo mu gasaho gatekemwo novuga ngo kegeranya umwanda mutoya no kuvuga vesi mu gifaransa. Rero bisaba yuko kugira ngo wirinde izo infection urinaire ushatse kuja ku mwanda mutoya tugenda kugira ngo ukingire ibihimba vyawe ntibisinzikane nyuma yamigera iri muri wa mwanda mutoya umubiri uri kuragusaba gusohora. Ubwa gatatu ngo ni ikijaye n'isuku mu bihimba novuga ngo vyibanga cyangwa se vyirondoka. Umuntu rero ngo akwiye kugirane, akwiye kumenya ingene akora isuku mu bihimba vyirondoka, cyane cyane ngo iyo umuntu yagiye ku mwanda mukuru, cyane cyane ngo nk'abakenyezi kuko nibo twabonye yuko bakarigwa cyane, ngo bisaba yuko umukenyezi cyangwa umwigeme iyo agiye ku mwanda mukuru mu kwitawaza, mu kwihanagura, mu kwisukura, mu kugira isuku, iyo ahejeje urubanza rwa mujanye mu kazi ka surwumwe akwiye guhanagura ngo ahera ino imbere ajana inyuma, hari inyuma. Kubera iki ngo iyo hanaguye ahera inyuma no kuvuga murabona ngene umuntu aba yicaye, iyo hanaguye uhera inyuma uzanye n'imbere uri umukenyezi cyangwa uri umwigeme hariho amariski, harashobora kubaho impanuka zijanye nuko ushobora guca usanga hariho ibisigarira, hariho imicafu iciye igirana ikoranako n'ibihimba vyawe vyirondoka, kandi ico gihe naho usanga wanduye imigira izananye muri ya micafu wariko ugira isoko. Urumva nyene ugasanga nyene ibintu nibigeze neza. Rero abigeme n'abakenyezi mumenye neza yuko mwejeje kwituma umwanda mukuru mukwiye guca muhanagura mujana inyuma, apana guhanagura mujana imbere. Ikindi naco kubijanye n'isuku ryo mu bihimba hariya nyene ndavuga ngo vyibanga, nicuko bubatse bahejeje kurangura amabanga y'abubatse imibonano mpuzabitsina ngo bakwiye guca bagirane, bakwiye guca novuga ngo umukenyezi ataja ku mwanda mutoya, si umukenyezi gusa mbere n'umushinga ntahe. Ukwiye rero kumva ariko nosha mvuga ngo urashobora kuba kumbe worangiza kurangura imibonano mpuzabitsina hanyuma ugasanga ntuco ushaka kuja ku mwanda mutoya. Vyiza rero wocunywa amazi imbere yuko urangura imibonano mpuzabitsina, hagisigaye umwanya kanaka kugira ngo n'imiburiburi ntihaze guhera umwanya muremure utanyoye nako utagiye ku mwanda mutoyi inyuma yo kurangura imibonano mpuzabitsina. Kubera ngaho oya hariho novuga ngo imicafu, imikrobe, imigera ushobora kucugumana muri wewe ugasanga izoca yidevelopa hanyuma yigwize ihinduka ingwara. Rero vyiza umuntu yotagirane yoca agenda ku mwanda mutoya. Ikindi naco ngo abakenyezi n'abigeme ngo bo kwirinda cyane ibintu byo gupfa koga mu bihimba vyirondoka bakoresheje amasabune ayariyo yose. Hari amasabune yabigenewe yo kwa muganga no ngaha irahari nuko kumburengera ngo nta yitwaje mu imbere yuko nshikiriza kino kiganiro. Hari amasabune yabigenewe, umuntu nakwiye gupfa kogesha amasabune yariyo yose hariya mu bihimba vyirondoka, kubera hari amasabune usanga arimwo novuga ngo amaproduit chimique ashobora kugirane guhungabanya ingene ibihimba vyirondoka n'ibihimba byo gusohora umwanda mutoya vyigwanira mu kugwanya imigera. Kandi ngo si vyiza gufata
ajya amapafe hanyuma ngo umuntu azarapoma hariya mu bihimba birondoka cyangwa se mu bihimba bigeje gusohora umwanda mutoya. Hanyuma ikindi naco rero umuntu yakora kuvuga ikintu ca kane ngo nicuko nako mbere cyaka kwa kivuze tukifatanije na kino ca gatatu cari kijanye no kuja ku mwanda mutoya umuntu ahejeje imibonano mpuzabitsina. Ica gatanu ngo ni imfungurwa zibereye, ingaburo ibereye. Burya ngo gufungura imbogaboga n'ivyamwa navyo nyene biri mu bintu bifasha kugira amagara meza, bikaba byofasha no kugira ngo umuntu ntapfe novuga ngo kwandura izi ndwara zandukira ziciye mu bihimba bigeje gusohora umwanda mutoya canke mu bihimba birondoka, no kuvuga infection urinaire canke infection sexuelle. Ica gatandatu arico ca nyuma, abakenyezi bakunda kugira novuga ngo ibi vy'ama planning familiale ngo bakwiye kumenya yuko iyi metode uburyo busanzwe bukoreshwa na bamwe bwo gushira imiti mu bihimba byabo birondoka yica intangangabo, kwico kintu gishobora guhungabanya cyane ingene abasirikare bo mu mubiri cyangwa se ibyo twita ngo ni flore vaginale ikihungabana mu bihimba birondoka. Hari ugasanga rero biciye bituma uyu muntu novuga ngo atakaza ubushobozi bwo kurwanya imigera, ugasanga umwanya wari wose yamagwaye ama infection urinaire cyangwa mbere sexuelle kubera yuko byose bikominikana. None rero nuko bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga mwakoze kugikurikirana. Ikiganiro cyacu Yaga Muganga cyari gitumbereye kubabwira ibintu umuntu yokora mu ntumbero yo kwikinga no kwirinda infection urinaire cyangwa se indwara zandukira ziciye mu bihimba bisohora umwanda mutoya, mbere bikaba binatandukanye n'ibihimba bigejwe novuga ngo irondoka. Ni hano kigarukiye, nizere yuko mwakuye ubumenyi butari buke bushobora kubafasha kumenya ingene mushobora gushishikara kwirinda no kwikingira izi ndwara twita ngo ni infection urinaire. Jewe Janvier Manirambona kibashikirije, ndabasezeye nakagaruka naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga canke mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV.